Nshuti bavukanye bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe. Uno munsi ni ku munsi wa kabiri, itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Nipfu tuganira ijambo rikomeye ryerekeye ubumana bwa Yesu Kristo, canke Yesu Kristo ninde kuri twebwe abakristo, asigura iki? Reka duhere ku ijambo dusoma hariya mu vyakozwe mu kane akarongo n'aka cumi na kabiri. Havuga ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Agakiza k'umuntu kabonekera kuri nde? Hariyo hari aho tuvuga ngo bakijijwe, biva hehe? Ninde atanga agakiza? Tugarutse kuri iki gice nyene duca dusanga ahubwo inyishu tuyifise yose, ngo nta wundi agakiza kabonerwamwo atari mu izina rya Yesu Kristo. Nico bisobanura ivyo nabasomeye mu kanya, nshobora gusubira kubasomera ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo ko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Aha ku bariko barasoma iki gice twahereye ku karongo ka cumi na kabiri, usomye haruguru urabona ko uwo ariko aravugwa ni Yesu Kristo, nta n'inkeka zirimwo. Uwo Yesu Kristo, naho duhereye mu vyakozwe n'intumwa, reka duhere ku nyene umwami Yesu we yatwibwiriye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Hari ica mbere turahasoma twumve ico Imana yaduhumekeye. Havuga ngo havuga aya majambo akurikira: ubwa mbere na mbere Jambo yariho, kandi Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Vyose vyaremwe nawe. Mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Aha. Mu mabibiriya y'ayandi mashengero ntarinze kudonda ngaha, iyi mvugo n'iyi nyandiko barayihinduye. Ntibavuga ngo yari Imana, oya, baragikuramwo. Bandika Imana zibiri, Imana y'urudome rukuru n'Imana y'akadome gatoyi, kugira ngo batandukanye uwo Yesu n'Imana rurema. Ariko twasomye ngo vyose vyaremwe nawe. Mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya, haleluya. Dusome yandi majambo kugira ngo tugende tutera imbere twumvikana. Reka dusome yandi majambo ari muri Yesaya 35 akarongo ka 4. Ho hatubwira ibi bikurikira ngo, mubwire abahagaritse imitima muti rema, ntaco mutinya, raba Imana yanyu izozanana n'uguhora. Imana yanyu izozanana n'uguhora, niko kwitura kw'Imana izoza ibakize. Niho impumyi zizohumuka, ibipfamatwi bizoziburwa. Ico gihe ucumbagira azosimba nk'impongo, ururimi rw'ikiragi ruririmbe, kuko amazi azodudubiriza ahagadutse, imigezi itembere mu bugaragwa.
haleluya. ngo havuze ngo iki? ngo imana yanyu izoza ibakize. ngo ibyo mubibwiye, ngo mubibwire bande? mubibwire abahagaritse imitima, mutirema. imana yanyu izoza ibakize. ibi tubisoma muri Yesaya 35. nasomye akarongo ka 4 n'aka 5. tubandanye. ubu Yesu Kristo niwe yaje gukiza ubwoko bw'abantu kuko bwari bwishwe n'ibyaha. niho rya jambo Yesu yishura Nikodemu yumvikana neza ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye ituma umwana wayo kw'isi kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe canke azaronke ubugingo budashira. ubugingo budashira nibwo duteramye kandi bizeye. hariya muri iri baruwa nyene rya Yohana, ku gice ca mbere, niho tukiri, turahasoma amajambo akomeye y'ingena ata muntu yamenye Imana n'umwe kiretse uwamweretswe na Kristo. nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. umwana w'ikinege aba mu gikiriza ca se niwe yayimenyekanishije. umwana w'ikinege aba mu gikiriza ca se niwe yayimenyekanishije. ndagarutse kuri bene wacu bamwe w'ikibumbano. umwana w'ikinege ari mu gikiriza ca se, niko bavuze, si mu gikiriza ca nyina nk'uko dukunda kubibona. niko ijambo ry'Imana rivuga. muhisomere namwe muri Yohana igice ca mbere akarongo ka 18. harabitomora neza. nta n'umwe yigeze kubona Imana na rimwe. umwana w'ikinege aba mu gikiriza ca se niwe yayimenyekanishije. haleluya, haleluya. muri ahanyene Yohana 3:16 nabivuze, namaze kubivuga kuko ngo umwizera wese azahabwa ubugingo budashira. uwo ariko Yesu yaje mu isi kugira ngo isi ikizwe nawe. uwumwemeye aramaze gukira. uwutamwizeye nta gakiza azobona. niko ibice 20 ikurikira gushika kuri 18 ivuga. reka tubisomere tubandanya. turacari kuri Yesu Kristo, twumve icamuzanye n'icarico n'uwo ari we koko. dusome hariya mu Baroma. turagira umwete wo gusoma kuko ni vyiza ko tubabwira ivyanditswe hako tubabwira ivyo twiyumviye, ariko tubabwire ivyanditswe. handitswe ngo mu Baroma 10:9 ngo kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzanye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. inshuti yanje, urashobora kuba uvuga uti genda umukristo ariko utarigera watura ko Yesu Kristo ari umwami kugira umukiza wawe. iki ni igihe cyo kutumbereza neza kugira ngo izeye abarivyo uvuga kandi abarivyo neza. ukwizera rero kw'abakristo gufatiye ku kintu iki? gufatiye mu kwizera Yesu. umaze kumwizera muri wewe, tuzobivuga bamaze no kubivuga, ariko nashaka gusubira kugaruka kuri iryo jambo. Yesu Kristo wewe majambo yivugiye ko ari nzira n'ukuri n'ubugingo, ko atawushika kwa se atamuciyeko. ariko mwaba mugira ngo nivyo ndiko ndivugira gusa.
avuga ngo Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri data ntamujanye. Aha rero Yesu yaraje kubwira intumwa ati ngiye kwa data, reka tuhasome gatatu. Yaravuze ati ego, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana naje munyizere. Muhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngwaho ndi namwe abe ariho muba. Ndi azotujana ni Yesu, kuko niwe nzira, nta wundi azotujanayo, ni Yesu. Yesu ndabisubiyemwo, yaje mu isi kugira ngo isi ikizwe nawe. Mu byo twemera kandi twatura, doctrine canke confession de foi, twemera Imana imwe rudende. Imana imwe rudende igizwe bw'inyabutatu, ariko nobivuga data, mwana na mpwemu yera. Uko nituvyemera, niyo yaremye ibintu byose, iyo Mana, kandi yaje gukiza ubwoko bwose, ubwoko bw'umuntu icaha. Yesu yaje gukiza ubwoko bw'umuntu icaha, kandi amukirishije iki? Amukirishije amaraso yiwe. Yesu yasheshe amaraso kugira ngo abantu bakire, kuko bari bibereye mu vyaha. Rero twebwe ntituzokwitandukanya na Kristo, kuko uvanye na Kristo aba yahushije inzira. Kandi nkuko nabiganiriye na bene data, hari abantu benshi batari kumwe na Kristo, ariko bibaza ngo n'aba Kristo. Ubwabyo icyo bintu ni gicane. Uri kumwe na Kristo, Kristo ategerezwa kukubamo. Utari kumwe nawe, naho nyine biragaragara, kuko ivyamwa uca wama bisa ukundi, ntibisa n'ivyamwa vy'umukristo. Haleluya, haleluya. Mwaba mwaza cane muti mbe ni kubera iki ari kutubwirira vya Yesu ubu? Twabivuze ku Noeli, twabivuze kuri Pasika, nivyo twirirwa turavuga, nivyo twirirwa turavuga. Kuko Yesu ni kirumara. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe dushikana kwa data. Mu myaka iheze canke haheze imyaka myinshi, habaye amanama yitwa mpuzamadini. Amanama benshi barayazi. Hariho amanama yahuza abakristo yitwa ecumenisme. Abo n'abakristo bo mu madini menshi, ariko iyo vyasotera bija umuntu ariko arahabona. Mu minsi iheze, ngaheze nk'imyaka 5, harashizwe umukono ku masezerano y'abantu baganiriye, barumvikana, baca basanga ati urabizi ko none dufise ukwizera kwacu kwamuka umuntu umwe. Abo ni bande? Abo n'abakristo, abo n'aba Isilamu, abo n'aba Israeli, abayahudi. None rero baragiye inama, n'igipapuro baragishira ku mukono, bati reka twubake rero inzu canke ikigo tuzohora dusengeramwo twese, ariko rero twumvikane, mwebwe muzoja ukwanyu, natwe tuje ukwacu, nabo baje ukwabo. Ndavuga abakristo bazoja ukwabo, abayisilamu baje ukwabo, bari muri idini rya judayisme nabo baje ukwabo. Bubatse koko amazu 2 ahantu hitwa Abu Dhabi. Ego bubatse amazu 2, ishengero ryaserukiwe kandi ryashiweko umukono na Papa w'i Roma, ariwe w'ubu Francisco.
Eh, i- abayisilamu ba hari uwabasinyiye ari we ayoboye university ikomeye canke niwe muntu nuvuga ari hejuru mu vy'idini El Tayeb niko yitwa. Hanyuma abo muri judaisme nabo nyene barasinye. Uwayisinye nta zina nabonye nashoboye gutora vyihuse, ariko mu kanya ndababwira amazina bise izo ngoro zabo. Ni ukuvuga rero batoye ikibanza bose bazohora bahuriramwo, ko bazojana mu ndege canke bajane muri bisi canke bajane mu tagisi kugira ngo baje gusenga. Ariko bashitseyo, abamizirima binjire mu mwango wabo, mu nzu yabo, abakatolika canke abakirisu binjire mu nzu yabo, n'abajudayisme bari mu dini ya judayisme binjire mu nzu yabo, mu masenga Imana rero uko avyumva, bumvikana yuko ukwizera kwabo ari kumwe. Yamara uko kwizera kwabo si kumwe, kandi ibi bintu vyaragize kandi bizokomeza kugira ingaruka. Abo mu bakristo cane cane ab'i Roma, n'abo bari kumwe, ntimwumve ngo n'ab'i Roma babisinye, hariho n'amadini menshi y'abaprotesitanti yabigiyemwo. Narumvise yuko n'amashengero mwari muzi ko ari rurangiranwa, ko yitwa ya Pantekote, nayo harimwo imice yigabuye irajamwo. Mu Burundi sinzi ingene vyifashe kuri urwo rwego, ariko mu ruhande rwitirwa abakristo mwumve ko harimo amadini, novuga amadenomination menshi. Rero abo bose ata butumwa bukenewe guha abisilamu, kubera yuko bamaze kumvikana ingene bazohora basengera hamwe mu mahoro, bakabana mu mahoro. Vyerekeye bo muri idini rya judayisme, nabo nyene nuko nyene, nabo vyagaragaye canke nivyo vyumvikana ko takubaha ubutumwa. Ivyo biganiro rero ndiko ndavuga, ivyo biganiro rero novuga nti vyatuvyariye ikiburirane. Ico kibanza sengeramwo, ego. Aha. Nabivuze, ego. Mu gihugu rero iyo nyubakwa, izo nyubakwa zirimwo ni igihugu ca Saudiya canke Arabi Saudite, naho niho ari. Abari muri iyo, ndiko ndavuga nka babiri muri iyo migwi itatu navuze, abakristo, abamizirima n'abo muri judaisme, hariho iki batemera. Ntibemera yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Ntibemera ko ari Imana yigize umuntu. Ntibemera ko ari Emmanuel. Ntibemera ko akiza ivyaha. Ntibemera ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntibemera ko ari ryo ryonyene zina twahawe munsi y'ijuru dushobora ryo gukirizwamo. Ayo madini, iyo migwi ibiri ntivyemera. Ijambo ry'Imana ritubwira riti, hariya mw'ibaruwa Pawulo yandikiye ab'Ikorinto 6:14-17, hatubwira ngo ntimukifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Kandi Kristo ahuriye hehe na Beleyali? Canke uwizera n'utizera basangiye iki? Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Nuko ni muve hagati ya ba bandi mubitandukanye, ko niko Uhoraho agize. Ego, abo bantu ntibemera Yesu Kristo,
ndababwira ingene umwe umwe wese abibona. Ayo mashengero abiri yaboneye Imana hehe? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiza ca se we yayimenyekanishije. Bitubisoma nasomeye hariya, bwumva usome muri Yohana igice ca mbere kuva kwa mu 17 gushika kuri 18 ubisanga ho. Ariko Yesu yaravuze ngo twe na data umwe, muri Yohana 10 igice ca 30 akanga 30. Yesu arabishura ati narababwiye ariko ntimwizera. Ibikorwa nkora mu izina rya data nivyo binshingira inahe. Jewe na data turi umwe. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nturakaruha umenyaga Filipo, ubonye jewe aba abonye Data. Muri Yohana 10:9. None umubeshi ninde? Aha, iri ni ijambo dusoma hariya mu ibaruwa Yohana, ibaruwa rya mbere Yohana yanditse igice ca mbere akarongo ka 22 gushika kwa 24. Mutonde muhasome ngo umubeshi ninde ataruhakana ko Yesu ari Kristo. Niwe antikristo ahakana data wa twese n'umwana. Uhakana ko Yesu Kristo uhakana Yesu Kristo niwe antikristo. Amen, amen. Aya majambo arakomeye, turacabandanya kugira ngo twumve neza ko turiko tuvuga bimwe. Kuko abantu mugana bavuga ati ibyo byose Imana ni imwe nta ngorane. Ariko sivyo. Imana hari ukuntu yatwiyeretse biciye muri Yesu Kristo. Izindi nzira zose si iz'ukuri. Hariho abantu bazi ubwenge, novuga ubwenge bw'isi, batanguye gusigura ku vyerekeye abahora badutwara kera canke abatuvyaye kera batamenye. Jewe nibaza yuko izi manza zabo ba kera atari twebwe zizobazwa. Hariho abazozibazwa canke Imana izomenya ingene ibigenza, ariko twebwe twatumwe kubika igihe n'abazodukurikira. Aya mazu n'ikibanza vyitiriwe ico bita Abrahamic Family House, ni ikigo c'ihuriro ry'abafise ukwemera ufise umuzi kuri Aburahamu nabibabwiye, ciyumviriwe gishirwako umukono na Papa Francisco ku ruhande rw'ishengero rya Katolika hamwe n'abo bari kumwe, hanyuma n'uwitwa Ahmed El Tayeb mu izina ry'umusigiti wa Al-Azhar. Aho hari itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019. Mwumva ko imyaka 5 iza imaze kwigorora. Muri ico kigo rero ubu hari inyubakwa zitatu. Ishengero ryitiriwe Francisco Mutagatifu niryo rero ryitiriwe abakristo. Umusigiti witiriwe Imam Al-Tayeb, hanyuma n'isinagogi yitiriwe Mos Ben Maimon. Nivyo bamwe baramaze no kujayo mu bakristo kugira ngo birabire ingene hameze. Ariko ukuri nuko hariho abizera nubwo ntabizera Kristo n'abatizera Kristo. Ariko twiwe ngo twirinde irivangavanga, twirinde kwifatanya n'abo tudahuje mu kwizera. Mbega abisilamu bavuga iki kuri Yesu Kristo? Bavuga bati
ngerageje kubisigura mu kirundi bati kuri ara Yesu ni nka Adamu Imana yaremye canke ara yaremye ikamurema imukuye mu mukungugu ikamubwira iti baho agasha abaho. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois et il fut. Ibi ku basoma ikorowani murashobora kubibona hariya mu surati ya gatatu gace ka itanu n'icenda. Turabandanya mu surati ya ijana na cumi na kabiri naho nyene agace ka gatatu aho bavuga ngo présenter Jésus comme le fils de Dieu, ce que font les chrétiens est vu comme une faute très grave en islam, car d'après le Coran, Dieu n'engendre pas et n'est pas engendré. Ngo kwemera ko Yesu canke kugaragaza ko Yesu ari umwana w'Imana nk'uko abakristo babikora, ngo ni ikosa rikomeye cane ku bayisilamu canke mu idini rya isilamu, ati kubera yuko ikorowani rivuga yuko Imana itibarutse kandi itazokwibaruka. Isilamu ivuga ko Yesu ari umwe mu bavugishwa bakomeye cane. Mbega idini yoyo ya judaisme ivuga iki kuri Kristo? Naho nyirasoma mu gifaransa bavuga ngo les textes autorisés du judaïsme rejettent Jésus en tant que Dieu, être divin, intermédiaire entre les hommes et Dieu, Messie ou Saint. Ngo inzandiko zemewe zo mu idini ry'abayuda rirahakana ko Yesu, ubumana bwa Yesu, birahakana ko yoba ari uwaje ava mu ijuru canke ko yoba ari umuhuza hagati y'abantu n'Imana. Irahakana kandi yuko Yesu atari umweranda, atari mutagatifu, atari mutagatifu, atari uwera, kandi atari Mesiya. Mu vy'ukuri uko idini ya judaisme ifata Yesu ahanini bihagaze ku guhakana ko Yesu atari umwana w'Imana canke ngo abe Mesiya. Haleluya. Reka tubandanye rero twumve ivyo bintu, duhimbaza Imana ko itudaturiye kano kanya kugira ngo tubivuge. Ntibizokwama vyemewe canke birekuwe ko bivugwa, ariko reka tugaruke kuri aya majambo tuzi neza. Mu ivyanditswe byose vyahumetswe n'Imana, aha turavuga ivyo muri Bibiliya. Reka dusome muri ibaruwa ryandikiwe Timoteyo rya kabiri, ni Paulo yaryanditse, igice ca gatatu kuva kuri 16 gushika kuri 17. Kandi bigira ikimazi ivyanditswe byose vyahumetswe n'Imana, kandi bigira ikimazi co kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abushitse afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cose. Amen. Tugaruke kw'ijambo umuhuza w'Imana n'abantu. Hariya hari ibaruwa ryandikiwe Timoteyo, ni rya mbere, igice ca kabiri akarongo ka gatanu, tuhasoma amajambo akurikira ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe n'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu, ni Kristo Yesu. Aya niyo majambo yanditse ku vyerekeye ko mbega Yesu ni umuhuza hagati y'Imana n'abantu. Ego cane, ijambo ry'Imana riravyemeza, nivyo duheje gusoma. Reka dusome n'ayandi majambo akomeye kandi atugaragariza yuko uwo Yesu ari umukiza kandi umwihakana ko afise amagorwa.
reka dusome tubisoma ni mu byakozwe ni mu byanditswe mu ibaruwa ryandikiwe Yohana ya mbere yego igice ca kane akarongo ka kabiri gushika kwa gatatu turahasoma aya majambo ngo iki aba arico kibamenyesha mpwemu yose yatura Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana, kandi mpwemu yose itatura Yesu Kristo ityo niba yavuye ku Mana, kandi iyo mpwemu aba ariyo antikristo. iyo mwumvise kwizoza kandi n'ubu iramaze gushika mw'isi. Haleluya! Muravyumvise? Nezerewe no kubabwira aya majambo. Mbega hari n'irindi jambo reka turisome ryoba ryodufasha, naryo riri muri iryo baruwa nyene rya Yohana wa mbere, ariko igice ca gatanu umurongo wa 19 na 20 havuga ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye ivy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Amen. Amajambo yaranezeye cane, yatumye nibaza ku bantu b'ibihangange. Ejo bundi bagiye ngaho bakavuga, si bato, ko nuko no munsi sinasubiye kuja kurondera ngo ndababwira amazina, ariko ku bavyifuza turashobora kubivugana nkayababwira. No mu karere turamufise wavuze ko hariho iyindi nzira, inzira y'agakiza atari Yesu gusa, bishoboka no mu bundi buryo. Reka tugaruke kuri iri jambo twongere tumere nk'abarinoza. Navuze ibaruwa rya Yohana rya mbere gatanu akarongo ka 19 gushika kuri 20. Turazi yuko turi ab'Imana, kandi isi yose iri muri wa mubi. Isi yose iri muri wa mubi, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye ivy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Haleluya, haleluya. Tuti muvukanye kumbura umaze igihe wijijanye imitima ukavuga ati none je nagomba gukizwa, ariko vy'ukuri igituma kiri hehe? Raba neza, uremera uwo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uremera ko yavuye mu ijuru, uremera ko ari Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, uremera ivyo vyose twavuze. Babihakana. Hariho abantu ngaha muri kino gihugu ndimwo, wobabwira ibindi vyose, ariko ntubabwire yuko Yesu yavyawe ata mugabo. Oya, ntibokwemerera. Hari n'ivyo kuzuka benshi barabikeka ko bitariho, bakavuga bati ndaza, ariko vyowe wumva bishoboka gute? Ariko rero Imana ikomeza kwiyerekana. Imana irabitubwiye no muri aya majambo. Wewe usoma Bibiliya ukweze, ariko umenya ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe. Jewe igihe nava mu ishengero nakuriyemo ry'abavyeyi, ikintu natangwe gusobanukirwa kuri uyu yatweretse ijuru, yatumenyesheje Imana iyo ariyo, uyu umwana ari mu gikaraza ca se. Ndatangura kuza ndasenga rero nkuramwo umwana ari mu gikaraza ca nyina, ariko mu nyuma vyagaragaye yuko biba vyiza ndababuyemo. Yego, si ukubanka, ariko tugakurikiza ico ijambo ry'Imana rivuga.
ego dukurikire icyo Imana itubwira. Rero nshuti yanje aho uri ndakuramukije ndakwifuje vyiza. Yesu aguhezagira rwe gutahura aya majambo. Yavuze nk'umwana w'umuntu, ariko nasomye ijambo ry'Imana, nasomye ijambo ryawe Mana, uriho inkomezi kugira ngo benshi bari bacijijanye imitima umunsi bumve ko koko banyuzwe n'ijambo ryawe wabateguriye. Ndagushimiye kuba umpaye kano kanya kugira ngo nicare imbere y'ubwoko bwawe, kandi sabiye umwe umwe wese ahari. Muri abariko baraturaba harimwo abagwayi, savye ngo bahe gukira no tworoherwa. Harimwo abagwaje, ndabasabiye nabo ngo bakire, ababo bakire. Hariho n'abafise iyindi mitwaro inyuranye. Mana, hariho n'abatagira ukwizera kandi bakwipfuza. Ndakwinginze rero ngo ubagirire neza, ubahe kwizera. Mana yo mw'ijuru, bizere kuzuka, bakurondere, uzoba ukoze. Urakoze gukora ku ngoma. Ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye, twizeye. Amen. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe